Horo y'Imana abane namwe mwebwe mwese mudukurikirana muri ahagiye hatandukanye mu nkundire ndabaramutse yabahe nikaze muri kino kiganiro cyacu cy'uno munsi tubigerekerezo ujya 28 rusama uno mwaka turimo 2023 muri kino kiganiro singomba kubarambira cyangwa kubabwira byinshi amakuru menshi akacicikana kuvuga ngo karamenye avuga ukungena imirongo y'urugamba yiriwe nubwo iboneka neza yuko hameze nk'uko hariho agacerere ariko nubwo umengo hari agacerere ntibisobanura neza yuko imigwano canke guhangana hagati y'abari ku mirongo y'urugamba yahagaze iracabandanya ahubwo ikibazo nuko tutariko turamenya uko biriko biragenda niyo mpamvu ndagusaba kubana nanje muri kino kiganiro kuva mu ntango kugira mu mpera zacu kugira ngo ushobore kubabwira cyangwa updatinga mumenye uko ibintu biriko biragenda ku mirongo y'urugamba kuri no munsi ndazaguruka ku nkuru yiri urasakara ku bwango kuramenyi aho umusirikare adasanzwe ku ipete ryo hejuru w'igihugu cy'u Rwanda yaraye akubiswe araraswa aho bivugwa neza yuko abamutoye boba batoye ibipande yamaze gushwanyaguzwa canke yishwe mu buryo bobaza cyane ibi bikaba bibaye inyuma y'igihe kitari gito turababwira ukungene abana b'u Rwanda canke ugwaruka mu gihugu cy'u Rwanda ruriko ruricwa utazi ico ruzira aho biboneka neza canke byamaze kugaragara neza yuko bamaze kugirwa ibitambo canke ivyambo kugira ngo ubuyobozi bwabo canke guverinoma yabo ndavuga ya FPR kugira ngo ibandanye yirongera ubutare buvuye muri Kongo ariko biciye canke binyuze umugani w'abanyarwanda mu maraso ya runo gwaruka rwo mu gihugu cy'u Rwanda ibi turaje tubabwira kungene ibintu biko biragenda muri sange tubabwire n'uwo mu colonel adasanzwe uburyo yishwemo ndetse n'ivyakurikiye byagiye biravugwa nyuma y'uru rupfuye rwagiye kumenyekana ku munsi w'ejo mu masaha y'ijoro nk'uko amakuru yacu abandanya abitubira muri kiganiro ndaza kubabwira kubijanye n'ibitero bidasanzwe bikomeza kuyigaragaza cyane bikomeza kuhaboneka aho FARDC yaraye igavye ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'inyeshamba z'u Rwanda aha muri Warekari harumvikanye cyane haramenyekanye ko hashoboye kubera impfu zitari zike ari nayo mpamvu nza kubabwira bashoboye gusiga ubuzima muri ino migwano yabereye ngaha muri Nord Kivu hafi ya Masisi neza na neza muri territoire ya Warekari twaje tubabwire muri rusange abenshi ndazi ko mukeneye kumenya makuru yo muri Rubaya n'ahandi za Nyabyondo n'ahandi hamaze iminsi gukora abera isibaniro ry'imigwano ndabizi neza yuko mukeneye kumenya amakuru yaho muri kino kiganiro turaza kumera nk'abahaca ko gato ariko icyari nuko muri Rubaya bimeze nk'uko hari karume ariko nibisobanura neza yuko adui aba yahavuye canke imihangano n'ugutingana kurabana kwa jisho biba byahavuye ivyo situaje tubabwira kungene bimeze muri rusanga ari nayo mpamvu ndabasaba wowe wakoze subscribe ko ibiganiro byacu zokwa mu bironka bigishushe kabisa bikimoto ushasha ariko utarabikora ugasanga ibiganiro bigushitse ko byamaze kurengana ko murabizi neza ko bino biganiro tubashikiriza bahaswite ibiganiro tuba twamaze kuba tubakorera ibindazi yuko maze kubimenya no kubimenyera abasanzwe cyangwa abasanzwe badukurikirana kuri zino mbuga zacu sivyo gusa muri kino kiganiro turaza kuyaga umutekano muke uriko uravugwa mu gihugu cy'u Rwanda hafi y'igihugu cy'u Rwanda gihana urubibe n'igihugu cya Kongo hari amakuru avuga neza ko ingabo z'u Rwanda RDF zamanukanye ibikoho bidasanzwe mu gice nza kubabwira cyamaze kugaragara neza yuko mu gihugu cy'u Rwanda yuko umutekano ushobora guhungabana umwanya n'umwanya fyo ndasubscribe rero kugira ngo twandanye kubana muri bino biganiro ufyonde kuri like hama uze muri commentaire duze amashurwe canke amadrapo imitsima uturike ko turi kumwe gatanu kuri gatanu tariko turatamba twirorera navyo biratumotive bigatuma tubaye inkuru benizi kandi twazibahera ku gihe atakibazo naki mu mundi rero duhere kuri ino nkuru y'umusirikare bavuga ko adasanzwe w'igihugu cy'u Rwanda yijajaye inyuma y'abasirikare batari bake bamaze iminsi ko barapfa mu butaka bwa abasirikare b'u Rwanda twama tubabwira abasirikare b'u Rwanda bariko barapfira ku butaka bw'igihugu cya Kongo ku munsi w'ejo twarababwiye umusirikare nyene ari ku ipete ryo hejuru wo mu gihugu cy'u Rwanda yaratiramiye ahantu hariya muri hafi y'igisagara ca Goma ariko muri ako gace harimo abazarendo rero acarijajara baramwa amayoga araryoherwa aratamba ndomboro ya soro ariko bimaze kugenda ko abazarendo babaye bamurabiye mu ryahumye nta nubwo yahagurutse aho yari yicaye amakuru dufise nuko urusasu rutamenyekana iyo rwaje ruva rwamurashe mu mutwe mu nyuma hakurikira amasasu arasa abate biwe bari basanzwe bamucungiye
umutekano. Ibi ku munsi w'ejo twarabashikirije, twarababwiye ngene izo operation zagenze muri rusange. Ndaza kubinziza manje kubacisha kuba ariko barapfa bamenyekanye, twongere tubinzize kungera uwo musirikare ari ku izina rya Bradok yaraye asize ubuzima canke yaraye yishwe hano ku butaka bwa Kongo. Rero muri make askere b'u Rwanda kandi b'ipite rinini bariko barapfira cyane ngaha mu gihugu cha Kongo. Tunabibutse neza yuko muri Nyabyondo ku munsi w'ejo hafashwe umusirikare w'igihugu cy'u Rwanda RDF. Uwo musirikare mu majambo yavuze canke yashikirije akimara gufatwa, yavuze neza yuko abasirikare benshi bari kumwe mu gihugu cy'u Rwanda bashoboye gusiga ubuzima mu migwano yariko irabahuza na Wazalendo imbere yuko Wazalendo yinjira muri centre ya Nyabyondo. Ibi twabibabwiye ku munsi w'ejo. Wazalendo yahinjiye maze kwica abasirikare batari bake b'igihugu cy'u Rwanda, bakurikiye babandi benshi baheruka gusiga ubuzima muri ya marokalite 9 ngaha hafi ya Rubaya imbere yuko Wazalendo yafata. Twarababwiye neza ko abasirikare bamaze kwapfira mu Rwanda ari benshi cyane, baharurirwa mu majana hafi igihumbi cy'abasize ubuzima mu migwano bimaze imisi kirabera ngaha muri Noro Kivu. Rero twanababwiye ni kazime y'umusirikare w'u Rwanda ahanyene muri Noro Kivu yahitamwe n'uruzi, yatwawe n'uruzi ni mu gihe yagiranye ibibazo n'umwana w'umukongomani akiri muto, maze baje kubidahuza ko umusirikare w'u Rwanda azakwaruma ngo arase uwo musivile cyangwa uwo mwana w'umukongomani, nawe bace basangana imbonera kuri kabisa acamugwa mu izosi kubera ko bareheje ku kiraro, baciye batibukira mu kiraro, baciye batibukira mu ruzi kubera umwana w'umukongomani yakuri impande y'amazi yaragerageje koga arirokora. Ariko iyo nyeshamba y'u Rwanda kubera ko mu Rwanda atabwo yigeze yiga koga cyangwa atani inzozi zihari, vyarangiye umusirikare w'u Rwanda hasize ubuzima. Iyo rero ni liste canke hazime yabo tuvuze bamaze imisi bariko barasiga ubuzima ngaha ku mirongo y'urugamba neza na neza mu busiriko bw'igihugu cha Kongo. Rero ndababwire uno musirikare ari ku izina ku ipete rya colonel yitwa Bradok hafasha. Ntawuzi Bradok yuko ari sirno muga hafasha, murumva neza yuko ari izina ry'ikinyarwanda. Impamvu mwiyoza mu MU23 w'umukongomani yapfuye mu Burundi turabita bahafasha, hafasha Imana, amazina bene murumva ko ari izina ry'umunyarwanda. Uyu rero yaraye akubiswe na Wazalendo baramurasa ku buryo bamugira ubumwemwe. Ni muri ambuscade yabereye muri territoire ya Rutsuru. Iyi ambuscade yabereye muri territoire ya Rutsuru yatumye ubuzima bwa hafasha Bradok colonel butabandanya kubera ko yarishwe araraswa kabisa agirwa kayungiro. Ari nayo mpamvu mubona neza yuko ibinyamakuru byo hakurya bisa n'ivyamaze gutekerwa n'ubwo bakubera uburyo babonye uno musirikare wabo wo kwipete rya colonel yashoboye gupfira muri ambuscade yatezwe n'Abazalendo. Amakuru tumaze kumenya yizewe nuko Wazalendo yo yari yamaze kumenya neza ko hari umuntu agira hite ari ku ipeti rikomeye ry'Urwanda, niko Wazalendo gupanura maze bahitana ubuzima bw'uyu Bradok yafasha ata kibazo na kimwe cyakino. Babwira neza yuko imodoka bari barimo ziri mu bwoko bw'amajipe zaciye ziturirwa n'Abazalendo, izari zikomeye nazo barazigendera. Ntawo uzi ko Wazalendo bazi kugendesha amajipe, ariko Karasanyi ndazi ngahaca chavura, ndabizi Karasanyi yo neza yuko murabizi kugendesha amajipe sinde basuzuguye, ndazi ko cyo utuma ku musesanguzi ngo mbwire ko Dide Black ngo yadusuzuguye ngo twebwe ngo Wazalendo ntabwo nabasuzuguye. Ariko Abazalendo twarabonye yuko mwagiye murahinduka ndetse mumenya n'ibindi byinshi bigenga imirongo by'urugamba. Rero uyu hafasha yicamwe canke yiciwe hamwe n'abantu canke bari basanzwe bamucungiye ubuzima ngaha muri no ambuscade baguyemo ngaha muri Rutsuru. Rero amakuru y'urupfu rwa hafasha Bradok nayo tumaze kutoza, nayo tumaze kumenya. Ariko n'umusirikare mu gihugu cy'u Rwanda mu gisirikare cya RDF niwe yashoboye gusiga ubuzima muri ambuscade yabereye muri territoire ya Rutsuru, ndetse ahita ahasiga ubuzima nkuko amakuru yacu yagiye canke mwagiye murabironka mu makuru twagiye turabahereza mu biganiro byacu twagiye turabagezaho. Amakuru ni menshi muri kino kiganiro, mu nkundire ocinda berekeza muri territoire ya Walikari. Territoire ya Walikari ni muri Nord Kivu hafi ya territoire ya Masisi. Murabizi neza iyo umutekano ngaha muri Walikari umeze nabi cyangwa muri Masisi umeze nabi, uwo mutekano muke urandukira maka ugiye mu yindi
tetware nkuko tumaze imisi ko turabibona ntawo uzi ivyo bivako canke ico bivako ariko biramaze kugaragara cyane neza yuko hace haba impinduka canke igihinduka muri warekari bimeze gute byifashe gute mbega ndazi cyo muyaza ati amakuru ashoboye gutubanza muri warekari byifashe gute bimeze gute amakuru twamaze kwa tuyatohoza kandi twamaze kuyaronga gatanu kuri gatanu y'ivyabereye muri Nord Kivu warekari hafi ya Masisi ni gitero cha FRDC yakoze ku munsi w'egerekerezo rya 28 ico gitero caribasiye cyane canke carabangamiye cyane ibirindiro by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF nkuko amakuru yacu abandanya adushikira ico gitero novuga yuko casenye canke casambuye ibirindiro by'umwasi w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF maze kugeza yaho abavuyeyo ari bazima birutse cyane tutibagira kubabwira neza yuko FRDC na wazalendo bakimera kwashika bavuze yuko hashoboye gusiga ubuzima canke hapfiriye abasigaye bagera kuri 5 b'igihugu cy'u Rwanda abo nibo bashoboye kuhapfira maze barahaguma abandi nabo mugabo amakuru avuga neza yuko boba barabivakiwe maze barabakora muri izo zone zako ziraberamo imigwano baberekeza mu gisagara ca Goma nkuko amakuru yacu abandanya abivuga amakuru canke amakuru dukura mu bene basanzwe baba muri ivyo bice baremeza yuko impfu z'inyeshamba z'u Rwanda zirenga izo zitanu zagaragaye kubera ko bararashwe mu buryo buboneka aho babarasishije inkozi nini na zito birangira inyeshamba z'u Rwanda zitaye ibirindo nubwo FRDC amakuru tumaze kumenya itaciye yokipa canke itaciye yinjira muri ivyo birindiro inyeshamba z'u Rwanda zari zisanzwe zirimo ngaha muri warekari ayo n'amakuru yizewe ariko hamenyekanye ko hapfiriye canke hasize ubuzima abasikari bagera kuri 5 b'igihugu cy'u Rwanda aya makuru turacabasha kuyatohoza tumenye igitigiri ntabanduka canke igitigiri canyacu cabashoboye kwasiga ubuzima ko turamaze kumenya neza yuko ari benshi bahapfiriye nubwo mu nyeshamba z'u Rwanda canke bakanyuka tutarabona ya matangazo y'amarira batangura gusohora berekana akabara yuko bariko barahohoterwa ngaha ku mirongo by'urugamba imbere yuko tubabwira umutekano muke uriko uravugwa canke biboneka neza ko ugomba kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda hafi y'igihugu cy'u Rwanda gihana n'umupaka igihugu ca Congo mu nkundi yaza ndababwiye actualité yo muri Rubaya abantu benshi ndazi murabaza ati Rubaya ifiswe nande imeze gute pour le moment aya masatwa turavuga nayo mugoroba y'akajorojoro Rubaya iracari mu minwe w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF Rubaya hamaze kugaragara cyane yuko hari abasikari batari bake bavuye mu mihingo itandukanye n'ubu bagicumbitse ngaha muri Rubaya barindiriye umufadisha nk'umuzarendo kugira ngo bashobore guhangana ibi n'amakuru dukura mu bene igihugu basanzwe bibereye ngaho muri Rubaya ndetse n'abazarendo basanzwe bari muri Rubaya murabizi neza yuko abazarendo batigeze bava hajya muri Rubaya basanzwe barimo kandi ku bwinshi turagomba kubabwira ukungene abazarendo bariko barabona uko ibintu biko bigenda aha muri Rubaya amakuru avayo aravuga neza yuko mu masaha y'umugoroba inyeshamba z'u Rwanda ziba zakamishije kabisa zikora amapatrouille adasanzwe kugira ngo bikunde babonye wazarendo bashobore kugikumira nigire icikoze canke ntishobore kugira ico yononye mu kubuza umutekano w'inyeshamba z'u Rwanda ziri ngaha muri Rubaya rero Rubaya irishari inyeshamba z'u Rwanda uno munsi nta bitero biriko biragaragarayo ntavyo ariko wazarendo iracari ku birometero bigera kuri 6 uva muri Rubaya ndavuga aho bitwa muri Kibabi aho wazarendo niho ikiri mugabo nikibuza yuko igikomeza ibitero bikomeye ngaha muri Masisi mu bindi bice bitari ngaha muri Rubaya canke mu bindi bice byo ngaha muri Noro Kivu abatwajije ivya Rubaya ndibaza neza yuko bitarasobanuka canke tutarabasha kumenya ayandi makuru yavyo kungene ubu yifashe ariko Rubaya iracari mu bimenyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ndetse abazarendo twavuga cyangwa abasoje bari muri ivyo bice bavuze neza yuko uko babibona abazarendo bugitosubira kugaba ikindi gitero ibijanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro burongera ngo burashobora kubandanya muri ino misi kubera ko biraboneka neza ko ariko aritegura cyangwa ariko arategura ibikoresho kugira ngo bashobore gusubira mu birombye kwimba mu gihe hari haize imisi mike cyane wazarendo na FARDC bisa nuko bababujiye kwimba bagavye ibitero canke barashe ahasanzwe himbwa ubutare canke uwo mugwa mukuru bitwa umugwa mukuru w'amakorota yamaze imisi yararashwe vyatuma rero ibikorwa vya misi yose byo gucukura amabuye y'agaciro bitariko birabandanya muri bino bice ari navyo novuga yuko vyatumye
intambara zimera nk'izikomeye kubera ko MU23 yaciye izana umusada munini canke hafaro tego kugira ngo sobore gukumira wazareno ngaha muri Rubaya. Turangiza kino kiganiro cacu mu nkundire ndababwire amakuru karava mu gihugu cy'u Rwanda aboneka neza mu gihugu cy'u Rwanda yuko hari bidasanzwe canke hari ubwoba bwinshi mu gihugu cy'u Rwanda. Ushobora kwibaza ati nimbuhe bwoba buri kuratera igihugu cy'u Rwanda, ariko nagenda babwire mu gihugu cy'u Rwanda aho bitwa muri Rubavu, hafi yaho igihugu cy'u Rwanda gihana n'igihugu ca Kongo, haravugwa umutekano cyangwa harashobora kuba hiketswe ibidasanzwe. Ibi twabiganiriye namwe mu bene gihugu bari mu gihugu cy'u Rwanda bashoboye kutubwira ukungene situation ziko ziragenda ngaha mu gihugu cy'iwabo. Aha rero muri Rubavu ngo muri aya masaha y'umugoroba ivyagaragaye nuko munyesha amazu Rwanda RDF zabonekanye ziriko zirasuka abasikare benshi ngaha muri Rubavu n'ibigwanisho bitari bike, ngo bishobora kuboneka neza yuko hariho ikintu bikanze canke babona neza ko kitari ko kiragenda neza aha muri Rubavu. Ibi rero byatumye RDF M23 nuko noyita kose basidukana niyo nka namaze bazana ibikoresho canke ibikoho binini by'ingwano kugira ngo bikunde bashobore kuraba abasire umutekano muri Kenya karere. Biboneka neza yuko u Rwanda rushobora kuba gwinjiye canke bimwe maze imisi kuravuga yuko u Rwanda umutekano ushobora guhungabana, bashobora kuba biketse yuko hari umuntu canke abantu bamaze kwinjira mu buryo butagaragara. Ari naho mpamvu mubona neza yuko mu Rwanda baciye bapanura umutekano canke baciye bamara kugota uyu mupaka. Bigoye neza yuko uwo mupaka igihugu cy'u Rwanda gihuza n'igihugu ca RDC aha muri Rubavu RDF yamaze kuhagota, ni kuvuga muri make bamaze kuhambara ku buryo budasanzwe, aho ubona neza yuko umutekano wamaze gupanurwa, umutekano wamaze kabisa gukurikiranwa kugira ngo ibintu bishobore kugira ico bikene. Turamenya icatumye zinesha amazu Rwanda zimanukana ibikoho ndetse zikaza kugariza umupaka igihugu ca Kongo gihana n'igihugu cy'u Rwanda ngaha muri Rubavu. Turabitoza neza ariko ntitwabimenya, turaza kuza tubasangize ano makuru. Tugomba kubarambya cyo kubabwira byinshi mu nkundire. Cyenda bashimira cyane bamwe mwese twanye muri kino kiganiro tuza gutohoza ino nkuru yo muri Rubaya kugira ngo dushobore kumenya ukuri kwayo. Rero meke gashobora komeza kora subscribe hama tubandanye twibanya mu biganiro n'amakuru, tubandanye tubashikiriza. Agent Toko DJ Black, bye bye. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi kukabeyi katavuna. Dusange muri mairie de la ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe.